ingabo za leta ya Kongo FARDC zirwanira mu mazi, ubwo nabo niba bitwa marine niko bitwa, barashe ku ngabo z'u Rwanda ziri muri iki Kivu, mu kiyaga cya Kivu, aho batambukaga mu kazi kabo ka buri munsi mu mazi, bivugwa ko barashwe. Mu gihugu cy'u Rwanda hiriwe amarira gusa, aho inkuru ziriwe ziracana ko ikaro n'ubuhamya bumwe ni muri ubwo muhejeje kumva muri ayo majwi y'abamenyesha makuru b'igihugu kibanye cy'u Rwanda, aho abasirikare ba M23 bifadikanije nk'uko vyama bisanzwe, nk'uko bizwi, nk'uko amakunga bizi, nk'uko isi yose bizi, bafashwe mu mugongo na RDF, igisirikare cy'u Rwanda, bagerageje kuva ngo muri Goma bashaka gusatira Bukavu, kuko amabarabara yugawe yononekaye kandi n'amabariyeri yugawe n'umuhari M23 kuva aho wafashe ukisasira umuji wa Goma. Nta nzira nimwe ihari, nta winjira nta usohoka, imipaka yose irafunze. Bagira ngo bagomba baje gufata Bukavu, ntibaronka aho baca. Igisirikare cy'u Burundi, igisirikare ca Afrique du Sud, ca Afrika y'Epfo, igisirikare ca FARDC, eka n'abandi basirikare ba SADC barugaye, barazitiye, bavuga ati aha nta kwinjira, aho bambewe. Rero bamaze kubona ko izo nzira zose zugaye, niho baca bahitamo gufata inzira y'amazi. Ivyo navyo ngo bakaba bashatse gusohoka ngo mwijoro. M23 n'ibikoresho byose ifise nivyo yagiye irahabwa n'abahemu b'abazungu n'abahemu b'igisirikare ca Kongo, aho bagenda babisiga bagira ngo barahunze, ibindi bakabishira abasirikare ba M23, hama ngo baritanze ngo baratasha iwabo. M23 uko yokora kose nta marine yogura, nta meri yogura. Rero ikigaragara nuko bari muri marine y'igihugu cy'u Rwanda. Uno munsi bagiye bemera baravuga ukuri, baravuga ati marine y'u Rwanda yarashwe, marine y'igisirikare cy'u Rwanda yarashwe. Yarashwe bigenze gute? Mbeho ho kubeka iyo birashwe kuri uno munsi mu mazi? Twese turazi ko hari imipaka y'amazi, si muri Afrika gusa, muri Europe eka no mu bindi bihugu hariho akarimbi ko mu mazi, hariho frontiere, hariho border yo mu mazi. Abasirikare bakora mu mazi ku ruhande rwa Kongo ivyo barabizi, abasirikare bakora mu mazi aribo bitwa abamarine bo ku ruhande rw'u Rwanda ivyo barabizi. Kubera iki none barashwe mwijoro ry'uno munsi? Inkuru niyi tugomba tubashikirize. M23 hamwe na RDF bashatse gusohoka muri iryo joro ngo abakongomani bisange bakikujwe n'igisirikare n'ikiroberi ca M23, inyeshamba za M23 mu muji wa Bukavu. Ivyo rero bibata kuwa amazi kuko basanze marine z'abakongomani ziri maso zigavye. Ico zakoze abasirikare b'abakongomani baba marine bavuze ati bako barenze ligne rouge, ko barenze uyu murongo wo mu mazi ku ruhande rwa Bukavu, ko barenze uno murongo, reka twikorera akazi. Babacucumye. Musanzwe mubizi ko marine ziba zifise ibikoho birasakure kandi ibikoho binini. Barashe marine y'u Rwanda ngo harabura n'usubiza. Ndavuga ati barashe marine yari yuzuye aba M23 n'abasirikare b'u Rwanda RDF, harabura n'usubiza. Gushika no musa no mango tuvugana, haba ku ruhande rw'u Rwanda, haba mu bajejwe igisirikare, umuvugizi w'igisirikare, leta y'u Rwanda muri rusangi, nta tangazo na rimwe iratanga, ntaco barashima kubivugako, kuko bariko bariga uko basanzwe babesha, uko basanzwe bahirika inkuru, bariko bariga kungena baza kuvuga ati bara abasirikare b'igihugu iki niki canke bareke nuku canke twarengerewe twagize nuku, ariko aho baririnze rirenga ataco barabivugako nuko bafise ico biyotsa. Abasirikare ba Kongo uno munsi FARDC mu gisata ca marine yaraye icucumye abasirikare inyeshamba nako murantunga za M23 ziherekejwe nkuko zamaze zifatwa mu mugongo n'igisirikare ca RDF c'igihugu Rwanda. Amakuru rero aba imbonesha kure zitanga z'u Rwanda, haba ama TV online nkuko twamata bibabwiye, batanga amakuru atariyo, ntibashima kuvuga ukuri, ahubwo bazi gukuza ntibashima kuvuga ukuri, ahubwo bazi gukuza iterabwoba. Bavuga muri Bukavu barahunze, Uburundi buca butegwa, Uburundi bwarasotoye ibidasotorwa, M23 yatatse yateye bidasubirwamwo.
ntibavuga ukuri, ntibavuga ukungene mu Rwanda abavyeyi aba mu ngo haramarira, ntibavuga ukungene mu Rwanda ku bitaro bikuru vya gisirikare batevye bongerako amahema yo kuvura abasirikare bariko barakomekera ku rugamba, ntibavuga igitigiri c'abasirikare biharurwa nko mu bihumbi 2 birenga M23 RDF ngirana n'uruhara rumwe kuko biravugwa hari amakuru turonka twumva ko harimo n'uruhara rumwe rwa Tabara ngo nabo bamaze kwivanga ngo kugira ngo babafashe gushika ku musaruro bashike kuco bashaka gushika ko ngo bafate ngo Sud Kivu na Nord Kivu hanyuma ngo batebe bashike mu Burundi nico bituma bagiye kubafasha kugira ngo nabaze babafashe mu kubuza kujuragiza no gutera igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ivyo navyo bikaba bitabashobokera, rero amakuru ahari nuko marine abasirikare ba marine ba Kongo bacucumye abasirikare ba M23 inyeshamba murantunga za M23 ziherekejwe nkuko bisanzwe na RDF bo mu Rwanda. Gushika ubu ano mango tuvugana amakuru nayo aba igitigiri c'abashoboye gupfa ntikiraharurwa kuko ngo vyabagoye kungene batora ibiziga vy'abasirikare babo bapfiriye muri ayo masasu. Ababanyi canke abantu abanyagihugu baba muri iyo micungararo hariho ikigwa citwa Ijwi, ikigwa ni Ile ni Iceland. Mu Kirundi simbona ukungene no kibabwira neza, ni kagace usanga kaba mu mazi kaba kakikujwe n'amazi no ku ruhande rwa Kongo eka no ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ati havuze amasasu menshi amwamwe yaranashitse mu Rwanda, ariko ntibasiba gucisha muri ivyo binyamakuru vyabo vyaguzwe, ibinyamakuru vyavyo bijejwe gutanga inkuru zitarizo ngo u Rwanda ngo rufise ngo ubwishingizi ngo turasama ibisasu turagira ukuntu tukabaza none ivyashitse Rubavu vyaciye ntivyaciye muri ico kirere, ivyashitse Igisenyi ntivyashitse muri ico kirere. Aya masasu n'ubu gushika no musi muko muravuga ngo FARDC yarashe mu Rwanda irasayo gute kandi ikirere canyu cugaye? Gusa turahojeje imiryango yabuze kuko hari ababijamwo basonetswe, hari ababijamwo ku gitsure n'abandi babijamwo babizi, ariko kubura no kubura. Gusa amakuru ahari yiriwe nayo.